Icete cya mbere cya Timoteyo kabiri umurongo wa 4 yavuga ati igomba ko abantu bose bakizwa bagashika kukumenya ivy'ukuri. Nyemerera umunota umwe usenga mu ndimi zitamenyekana. Nyemerera umunota umwe usenga mu ndimi zitamenyekana. Masia atokopane sesia atenda. Kosia asikikikakando radia seria. Dusome Yobu igice cya 29. Praise the Lord. Umusomera dusomere kuva ku murongo wa mbere. Maze Yobu yongera kuvuga amajambo yiwe y'ibiragurago. Yes, wakunzi wa Yagatic TV, reka ndabaha ikaze nongenda bashimira mwebwe mwese mwaje kudukurikira. Ndagira ngo big up son and don't give up. Yes, uno munsi nkuko mubibona inyuma yacu turi kumwe n'umukozi w'Imana Simbizi. Muziga nko ari hano bazinga ntusenga we. Ya agenda umuntu nemera Imana cyane. Nemera Imana. Ego. Ndanayini nahaza cyane kandi ndanayishimira. Twaje none yamenkorera. Kandi vrema no musi turi ku munsi w'Imana ku mugoroba murabibona mu gikorane cha Prophet King Benny wowe ukimubona mani we wumvise ni vyiza ni vya bindi bavuga ni vya bindi baba bavuga bati umuntu ntumucira urubanza urazi tubayeho ducigwa imanza sinzi ko abonye hari umuririmbyi yaririmbye mu mudiho wa rap yambaye amahereni mana abantu barahezagirwa cyane aravuga ubutumwa bwiza cyane mwino si turimwo yuno munsi isi igenda ihindagurika imico igenda yinjirana hariho ukuntu ubutumwa bwa kera bwatangwa bigoye ko ubutanga uno munsi twebwe twakuze mu rusengero dutega ubwoba ni wakora ikuzosha ni wakora ikuzogira ukuntu ego nivyo amaherezo yacu hari ineza cyangwa inabi kuko tuzimbura ivyo twabivye uwo mwimbu rero uwo mwimbu ivyo twabivye mu mwaka wa 2024 turafise ingene twigishwa kubiba tumenya ati iki ni kibi iki ni ciza rero nivuga ko aha kwa King Benny n'urusengero ruri ni bubwiriza buri update bubwiriza bujanye n'ibihe tugezemo rero novuga yuko nkaje wenda bitahura mbonye umuvugishwa en plus akiri muto muvyeyi ira 25 ans akiri muto ashobora kubwiriza abantu bakuze urana n'ubu abantu niho bari kandi bakumva ijambo ikiri important ni ijambo rero ukirika akantu k'ijambo je sigambe ndahasengeye namukoresheje iganira bakibonye kuri Yagatic Simbizi je narahishikiye je mvuga verifier sanga nuko afise ijambo muri ahubwo je nibaza ko isumba n'imyaka yiwe rero hariho ibintu tugeramo rinahose tugeramo ni profete yareretswe ni profete ari kumuhamagaro ari mu gihe gishaje yasizwe amavuta akwiye kowe ukorera ku mbuga nkoranyambaga warabonye tegwa amabuye kenshi imbuga ngurukana bumenyi ivyo by'amankoranyambaga ari kwigufura ku mupaka kumvuga ngurukana bumenyi warabonye tegwa amabuye kenshi wowe wabwira ko abantu bamutera amabuye bataranamwumviriza bataramwumva vuba abamutera amabuye nabo bakiri mu bihe vya kera bakiri muri bamenye agashitsi ka kera ni tukansi mugabo abakiri mu isezerano rya kera baguma mu rya kera turi mu isezerano rishasha mu isezerano rishasha hari ukuntu ugomba kunyumvisha ikintu kugira ikintu ndagitora ari abantu bakuze bakuriye muri iryo terabwoba nawe usanga baremwe no mu gucira imanza abantu kuko burya n'ijambo ry'Imana riravuga yuko umuntu Imana nimenya ikirinda ariko ari byo twe tubona n'ibyo tutabona twebwe icyaje ya communion
cya kintu kimpuza je n'Imana kiri mu myemere kimpuza ashobora kwiyumva ati niko ndiyumvira iki n'abapsikologe n'abaki bose nashobora kumenya icyo n'Imana ikimenya icyo cyo kiba kiri interne hari abantu rero bacira imanza abantu ari abo nyene bamucira imanza n'abakiri kera ubwo bamenye yuko ubu turi mu mavuta mashasha twarahezagiwe kandi Imana inabafasha. Amen cyane. Ego kajambo kamwe kuri King Benny. Akajambo kimwe kuri King Benny nuko yokomerezaho. Akomeze yegeranya imitima. Hari abarundi benshi bari mu mwiheburo, usanga bari mu mwiheburo kandi usanga uwo mwiheburo nta nini uhagaze, ari uhagaze kuri abo nyene bakiri mu nyigisho zo kosha abantu. Hari abantu bakiri mu nyigisho za manu barindire yuko abantu bazoja mu vyumba vy'amasengesho aba barindire yuko injya zibasangayo. Akomeza inyigisho zo kwigisha abantu yuko umuntu ategerezwa kubaho nitukiri mu bihe vya manu. Haleluya. Ubu nitukiri mu bihe vya manu turi mu bihe bishasha aho umuntu afungura ari uko akoze. Ni nazo nyigisho kandi ikindi nacyo gikuru nuko nkuko aha nakunze cyane aha intuzenya yo ngaha ijambo shimikiro ryo muri rusengero ko kugendana n'umwuka. Yes, I am the voice in this generation. Umviriza ikivugo cy'urusengero kiri muri icyeta cya mbere cya Timoteyo 2:4 avuga ati igomba ko abantu bose bakizwa bagashika kukumenya ivy'ukuri. Ukuri rero kubu ni kwa kuri kuko umuntu atabeshweho na manu. Ni kwa kuri ko umuntu amenya ubuzima turiho ejo tutagiye tuba dusigiye abaniki. Sivyo tuzobasigira umugisha cyangwa tuzobasigira umuvumo. Ubu abantu benshi baramaze guta intumbero baheba ukuri. Barahevye ukuri. Haleluya. Rero uno munsi urusengero ruhagaze mu kwigisha abantu kumenya ukuri no kubamenyesha yuko nitukiri mu bihe vya manu turi mu 2024 aho usanga umuntu afise ihereni yambaye ihereni kandi n'uburenganzira bwiwe. Turi mu bihe hamaze kuza ibintu ngo vy'agatika kazi na muntu aho umuntu wese akubwiye ati n'uburenganzira bwanje. None uwo muntu ari mu burenganzira bwiwe umugorora gute umwereka gute yuko ejo Imana izomubaza ivyo yakoze akiri kwisi. Ni kwa kuri rero guhagaze mw'iri shengero ni kwa kuri kwigishwa n'umuvugishwa n'Imana Benny n'iryo yerekwa yahawe mugabo ryatahuwe n'abaki bake cyane mugabo ubihanga rigenda rikomera. Ego urabibona nigishijwe nanyuzwe natahuye nanje ubutumwa bwiza ndabujanye mu rugo iwanje nanje famiye yanje nibagenda haba ari ku ishuri haba ari ku isoko nabona ubutumwa bwiza babutange. Amen. Yesu abahezagire cyane. Haleluya. Acha kuvuga amen nziza. Haleluya. Ya amina nayo nduva. Haleluya. Haleluya. Hey! Aha. Hey! Ramuga bati aha. Hey! Haleluya. Turashokomera amashyi menshi cyane. Umwana wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Praise Jesus. Haleluya. Abamizisha barashaka kuba hafi gato ndagomba dutambane igisimba gatoya. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Ugendana nawe Yesu. Ugendana nawe. Ugendana nawe Yesu. Oh namahigwe. Iyo namahigwe. Iyo namahigwe. Ya oh namahigwe. Nawe Yesu, ugendana nawe. Nawe Yesu, oh namahigwe.
kugendana nawe Yesu bashaka kuvuga ati ndijwi ry'Imana mu rungano rwanjye bivuge neza vuga ati ndijwi ry'Imana mu rungano rwanjye vuga ati ndijwi ry'Imana mu rungano rwanjye nibaza ko ngomba nigishe iminota mike cyane kugira ngo duhe umwanya abandi Imana ishime cyane abo twamana twamadusangira ijambo ry'Imana haleluya igikorane giheruka cya I am a voice in the generation twavuze ku muntu yitwa Yohana Umubatirizi hari abantu bari bahari kijya gihe twize kuzerekeye Yohana Umubatirizi muri kino gikorwa turifashisha kuraba abantu babaye amajwi mu gihe cyabo kugira bitwinspire cyangwa biduhe akarorero kukuntu natwe dushobora kuba amajwi mu gihe cyacu vuga ati ndijwi kavuge neza vuga ati ndijwi ry'Imana mu rungano rwanje vuga ati ntibisaba ko mvuga umbonye ni message ubonye kavuge neza bati umbonye ni message ubonye Imana ishimwe cyane praise the Lord singiye kuvuga historique yo kuntu twatamiye ubwo cy'Imana twabaye mu mwanya aho babivuze ariko by'ukuri ndaza igikorwa kigeze ndashima Imana vuga ati arashima Imana Imana ishimwe cyane kandi isaha gusa hariho n'ahandi Imana ishaka kugira iki kutugeza Imana ishimwe cyane ngomba mvuge gato ku mugabo yitwa Yobu vuga ati Yobu ari umuntu yumvise nigisha kuri Yobu Shobora kuba narabyigishije rimwe kabiri kangahe n'amavideo arahari mugabo uyu munsi tugomba tumuzane mu yindi shusho mu yindi sura vuga ati yindi shusho haleluya vuga ati amen sindiko ndamumva haleluya haleluya reza ngavuga ati amen haleluya Bibiri ivuga ngo iyo abagororotsi bariko baravuga ngo uhora hagira iki atega amatwi akagira iki akabumviriza ngo maze ibitabo vy'ivyibutso bikagira iki Imana ishimwe cyane bisigura ngo iyo turiko turavugana ntituba turiko turidoga iyo turiko turavuga ni Imana ibiri kiragira iki iratwumviriza baravuga ati iyo umugororotsi ariko aravuga mu ijuru aba ariko akoresha conference de presse Ushaka gituma aka kanya ashaka kuvuga bwira ngo genda nzoma dukoresha conference de presse mu ijuru haleluya vuga ati naraheza iyo bisi nanja Yesu kavugereza ati tumunyamugisha urashobora kuvuga ati naraheza giwe bisi nanja Yesu vuga ati tumunyamugisha ntera nzimbere Mega nta conviction bifiti ndagomba umuntu abivuga neza vuga ati I am blessed vuga ati naraheza giwe tumunyamugisha ntera nzimbere hallelujah praise the Lord Ratabazia kabaya Mendea
Masotabaya. Haleluya. Ndashakeneye ko umuntu aduga cyane. Birivuga ngo ibyina habyiririkana niki? Biragoye ko umuntu azana ibintu by'ibyina iyo utari byina. Nyemerera umunota umwe usenga mu ndimi zitamenyekana. Nyemerera umunota umwe usenga mu ndimi zitamenyekana. Masia atoko pale sesia atenda. Kosia asikiki kakando radia seria. Mimi sani afande. Lepese sekatia koto paradira senemea. Eida. Maroti asika tepeleria. Emasina masia havaria. Lepeke sosia fragaliska tabaya. Lemekoti asedebaya sia. Haleluya. Abalini mwarashaka kuvuga ati amen. Abalini hema muvuga ati amen. Imana ishimwe cyane. Uvuga ati Yobu. Imana ishimwe cyane. Praise the Lord. Icambere tugomba turabe Yobu yarinde apana Yobu yarafisiki. Imana ishimwe cyane. Nitugomba tuvuge ivyo Yobu yakoze cyangwa ivyo Yobu yarafise kuko ico umuntu hari kiraruta cyane ico umuntu afise. Sinzi ko ari umuntu ari karanyo. Ico umuntu ashoboye gukora ni gito cyane ugereranije n'ico umuntu asanzwe agize iki ari. Imana ishimwe cyane. Iyo uri kurakora ikintu cyane iyo ufise ibintu ni igipande gito kubyicuri. Mugabo ico kintu sico nyene uri usanzwe uri more than cyane uri beyond ico kintu. Sinzi ko ari umuntu ari karanyo neza cyane. Imana ishimwe cyane. Iyo ubonye rero umuntu ariko arakora ibintu binini, my brother, uwo muntu ni munini cyane gusumba ivyo bintu ariko arakora. Yobu tuvuze Yobu ni umuntu yarize kandi ni umuntu yatweze. Ni umuntu yatunze, ni umuntu yakenye. Mwene majambo ubuzima bwose yagize iki yaramubayemo. Tuvuze Yobu turaba umuntu yavukiye mu gihugu cyahe Uzi. Uzi ni Jordan Yobu. Niko nza mu bintu bisanzwe cyane tuvuga gatoya. Turiko tuvuga gato kuri Yobu mu bintu abantu bose basanzwe bagize iki bazi. Imana ishimwe cyane. Yavukiye vuga ati Uzi nayo ni Jordan Yobu. Amen. Iri hepfo ya Israel. Imana ishimwe cyane. Bibiliya irerekana yuko Yobu ntiyari umwisirayeli. Mugabo Yobu yarashoboye kugira Imana y'Abisirayeli. Ahantu tunaza kuhashika neza cyane. Biramugenza ati Yobu ntiyari umwisirayeli yava muri Jordani. Haleluya. Yari umutunzi afise abana beza yubaha Imana. Sivyo none? Reka tugende gatwerere. Imana ishimwe cyane. Dusome Yobu igice cya 29. Praise the Lord. Umusomera dusomere kuva ku murongo wa mbere. Maze Yobu yongera kuvuga amajambo yiwe y'ibiragurago. Ati coma nkaba narimeze nkuko narindi mu mezi yahise. Nko mu minsi Imana yanzigamiramwo. Nko mu minsi Imana yagira iki yazigamiramwo. Icoma nkaba nkuko narimeze mu minsi yanjye. Igihe Imana yagira iki yazigama. Imana ishimwe cyane. Mwene majambo Yobu ariko arakubwira Yobu jewe uri kurambona Imana n'umusekirite wanje. Umusekirite wanje sumuvigire, sumukeikeyi. Umusekirite wanje sumupolisi. Umusekirite wanje ni iki? Ni Imana. Vuga ati umusekirite wanje ni Imana. Imana ishimwe cyane. Ariko mu gice cya mbere barakubwira ukuntu Imana yamubereye umusekirite. Ngo igihe kimwe ngo Satani yariko arazunguruka ku isi yose. Imana iramubaza ati wabonye umusazi wa ndende Yobu? Ngo aranyubaha. Imana ishimwe cyane. Aba ngo yoreka kukubaha gute ngo kandi wamwubakiye uruzitiro rugize iki rukomeye. Vugira mugenzi ati Imana yarakubakiye uruzitiro rukomeye. Mugira ati si cyari cyo cyose gishobora kugukorako, si cyari cyo cyose gishobora kuguhangara. Hariho protire, ariko iyo protire nyine Imana niyo protire. Iyo protire Imana ntiza n'umumarayika. Iyo protire Imana ntiza n'amabuye. Iyo protire ni Imana yonyine isanzwe iyo protire. Bibiliya ivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo bisobanura ngo Kristo arashobora kugucikira ikibanza. Bisigura ngo iyo uri muri Kristo you are the voice. Haba abantu ari amajwi barizera ko Imana n'umusekirite wabo. Ariko Imana si umusekirite wabo gusa. Imana ni igihome kigira iki.
muri we niho tugenda turi mu bugingo. Vuga ati Imana n'umusekirite. Praise the Lord. Murazi mbega akamaro k'igihome? Agatenesi ugateye ku gahome bigenda gute? Imana ishimwe cyane. Nicyo gituma Yesu yavuze ngo sindabakuriye mu isi. Yarasanzwe azi ko mu isi dufise amazi. Sinzi ko mwumva. Ubushobozi bw'Imana icyo no kwita zoe, life y'Imana. Sahanu Imana ikuraho umuriro. Sahanu Imana ikuraho amazi. Sahanu Imana ikuraho ibibazo. Ahubwo n'ubuzima butuma ubaho muri ivyo bibazo nyirukugire ku bushobozi. Sitari umuntu ari karani. Zetu bashavuga ngo muzosha munzuza ariko nizogira iki? Muzosha no mu ariko nizogira iki? Rero abakristo bagomba kuba atabibazo bafise n'abakristo badafise conscience y'ubuzima bafise. Amen. Volataho ni turimo mizina tasi. Mugira ati hazi bihara vy'inkende. Hazi bihara vy'inkende, haza corona, haza ibiki. Twe turazi ubuzima dufise mizina tasi. Haleluya. Vuga turafise ubuzima. Imana ishimwe cyane. Dr. Musinga basengeye muve mwisi. Ubushobozi bw'Imana si ubugukura mu kibazo. Ubushobozi bw'Imana si ubugukura mu basi. Imana ishimwe cyane. Birivuga ngo antegurira ameza imbere y'abasi banjye. Bisigura ngo presence y'abasi ni presence y'ameza. Bisigura ngo Imana nishobora kugutegurira ameza igihe abasi batahari. Bisigura ngo nimba ubona abasi n'ikimenyetso yuko ari iminsi mikuru igomba ikoreke mizina cyose. Praise the Lord. Hallelujah. Ejo twari ngaha bagomba kutubuza gukora. Baje kutubuza cyambira abo twari kumwe ni ejo n'ikimenyetso kinyereka ko azoba ari iminsi mikuru. Kubera ikintu uzi ni uko igihe abansi bahari sindabirukana cyangwa ati nimukorane ubebeshe muhamagarane kuko Prisi muhamagarana mukaba benshi niko Prisi n'ameza agwira. Bisigura ngo twatubonye abansi biturira ngo yo turapfuye yo turagowe yo karabaye ariko cyadutangura kuduza amaboko ati turabona hari ikintu gishasha kigomba giseruke mizina cyose. Gira mugenzi ati ari ibintu Imana idashobora gukora igihe abansi batahari. Mubwira ati umwe mu mugisha Imana iguha abansi. Vugira ngo ati umwe mu mugisha Imana iguha iki? Kansubiriremo neza. Vuga ati umwe mu mugisha Imana iguha iki? Ni wabona umuntu aba hatamwasi afise ni ikimenyetso yuko uwo muntu ari umunyantege. Umuntu wese afise abansi ni ikimenyetso yuko uwo muntu akomeye. Erega igiti bama nico batera amabuye. Haleluya. Erega amazi yejeje niyo bagomba gutota. Sinzi bari umuntu ari karanyufa neza. Ndagusengeye abasi babire mizina cyase. Murangi berisengesho sisenze ngo baveho. Ndagusengeye abasi babire mizina cyase. Praise the Lord. Imana ishimwe cyane. Murazi iyo hataba abasi Yosefu yari gushika muri Egiputa. Uva umunsi bene we bamwanka nico gihe bagomba bamuhe promotion yo kuronka visa y'ingaci. Bivuga ngo baramwanka baramudandaza. Kumbe kumwanka bamudandaze bamuhaye visa y'agaci. Ngo kida gihe Egiputa yari première puissance mondiale. Imana ishimwe cyane. Uwo menda baramwishe kumbe baramunguruje. Gira mugenzi ati ikintu abasi bakora baratwunguruza. Vuga ati baratwunguruza. Vuga ati n'aba protocole badutwara mu bwiza. Haleluya. Ese muri Egiputa asubira kuri ibindi bibazo. Umugore ashaka kumugirira nabi. Kumbe amuhaye promotion yo kugenda ahantu ingabire y'ishobora kugaragarira. Murabwira abantu iyo uteye igikere umugere. Iyo igikere ugiteye umugere ugize iki? Gira mugenzi ati abo basi baratwunguruje. Badutwaye muri Rehoboth. Badutwaye kuri Rehoboth. Imana ishimwe cyane. Bashyizeho nicyo kintu cyatumye Yosefu aba premier ministre. Bisigura ngo iyo batamwanka yari gushika hajya hano. Iyo Amani atagira urwango rwo kwanka Moridekayi yari gusatira pire mu gibwana. Bisigura ngo Imana irashobora gukoresha urwango rw'abantu kugira ngo promoting. Imana ishimwe cyane. Imana irashobora gukoresha ishari ry'abavukana na Yosefu kugira abacunguzi. Sinzi ko ari umuntu ari karanyumva neza. Praise the Lord.
gukunda amahera kwa yuda kugira ishike kwiyerekwa ryabo bisigura ngo igihe cyose umuntu wese wabonye yashyize kwiyerekwa Imana imuha ibintu bibiri imuha abakunzi aba destiny helpers kandi imuha n'abansi nk'uko ufise amaguru abiri ufise ukw'iburyo ukagira n'ukw'ububamfu niko Imana igomba kwekiribura ubuzima bwawe iguha abakunzi iguha n'abansi uko umunsi ufise n'umurango ukagira n'ijoro niko no mu buzima bigize iki bimeze. Praise the Lord. What I love my enemies. Nicyo tunaga ngo mukunde abanzi banyu. Haleluya. Ntumuvuge nabi. Vuga ati ndabahaye utubizo mu izina rya Yesu. Abanzi banyu ndabahaye utubizo mu izina rya Yesu. Haleluya. Praise the Lord. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Vuga ati icyo cyerekana ubuzima bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Bari muzi ko iyo Goliyati atabaho Dawidi ari gupfira inyuma y'intama. Ni umwanzi w'ubwoko bw'igihugu ariko aje nk'inyishu kuri Dawidi. Ndasenga mu izina rya Yesu ibindi abandi bibera ikibazo wowe bikubere promotion mu izina rya Yesu. Sinzi ko ari umuntu ariko muri kino kibazo abantu baravuga ngo idolari rirakoranye igitoro kirabuze turi mu gihe nk'icyo Isaka yari asanzwe arimo bivuga ngo mu gihe cya Isaka bararima ariko ntibagirije ibintu ariko Imana iramubwira ngo ntuve muri icyo gihugu kuko ikintu Imana ari kiramubwira ariko amubwira ati you Isaac you have glory bita yetsa what we call yetsa glory ni glory ihindura system icyomanutse nicyo kiduga icyoduze nicyo kimanuka sinzi ko n'umuntu ariko arangiza neza birakunda ko ngaha nyine umuntu yateye mu izina rya Yesu birakunda ko ngaha nyine ukora proje zikagenda neza Imana ishimwe cyane. Hariwe mambo yeshedoba emereze naga tuza gushima ibihe byose Mana yacu tuzaho natumurinda This is evil,